Mwiriwe abandi mwaramutse kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishirahamwe Focode. Kuri mikro Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana tubahaye ikaze muri kino kiganiro kigira gatatu kubijanye n'amatora mu rukurikirane rw'ibiganiro bijanye n'amatora Focode yabateguriye. Imana irashikanye isezerano kw'abarundi bazokwiyunga barongowe na Evariste Ndayishimiye. Abahutu, abatwa, abatutsi bose baratoye kuba munsi y'uburongozi bwa CNDD-FDD buserukiwe na Evariste Ndayishimiye. Aya n'amajambo Evariste Ndayishimiye kubwiwe nyene yashikirije mu gikorane we n'umuryango wiwe batunganije muri ino ndwi, amajambo yakurikiranye n'ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro, ingingo yaje ivuga ko ibiharuro vyatangajwe n'umugwi seni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi ari ukuri kandi atari ibiharuro vyavuye mu busuma bw'amatora nk'uko bamwe n'abandi babivuga. Koko none ivyatangajwe na seni bikemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ni integuro y'Imana nk'uko Evariste Ndayishimiye abivuga, canke harimwo imvugo yo gusuzugura abarundi basenga Imana no kurogota kuri mpwemu yera? Niba ari ibitangaza vy'Imana nk'uko Evariste Ndayishimiye abivuga, Martin Ninteretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu afise ubwoba ubuhe mu kuvuga ko uwiyamirije ibiharuro vyemejwe na seni canke vyatangajwe ko ari ukuri na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro azofatwa nk'uwugwanya ubwigenge bw'igihugu? Ni igiki coba gituma abategetsi ubu bavuga iryo bigombeye canke bakoresha imvugo y'iterabwoba ku bijanye n'ivyavuye mu matora? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro twabatunganirije uno musi. Tuza kuba turi kumwe na Alice Hakizimana, sinzi yuko muriko muranyumva. Nimba munyumva Alice, mwiriwe. Mwiriwe Gilbert. Ego, mukaze muri kino kiganiro. Nimba bikunda mubwire abariko baradukurikira abatumire twashoboye kuronka muri kino kiganiro n'abashoboye kutwitaba, eka mbere n'intumbero ya kino kiganiro. Ego Gilbert, turakuba turi kumwe n'abatumire bagera kuri bane, batatu ngira ngo bamaze gushaka umurongo, nabonye bamaze gushaka umurongo. Umutumire wa mbere turi kumwe ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe, kaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije, murakoze kumpa ikaze, kandi ndaramukije abo tuza kugisangira n'abaza kugikurikira bose. Ego murakoze. Umutumire agira kabiri ni Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem, nawe yena namubonye ku murongo. Faustin Ndikumana, kaze muri kino kiganiro. Fose ngira mwo kugura ka mikro kugira mushobore kuvuga kuko mikro irugaye. Mwakoze kudutumira, ndashimye n'abashobora kuza kumviriza ikiganiro. Ego murakoze. Alice ngira mwobandanya ku murongo, nabonye na Innocent Muhozi, sinzi ko Alice muriko muranyumva, ngira mwobandanya mwakira abatumire. Ego Innocent Muhozi ndamubona ku murongo, ngira ngo bodufasha bakamuduza kugira ngo nawe nyene ashobore kuramutsa bariko badukurikirana. Umutumire agira kane azoba ari Leonce Ngendakumana, nawe nyene naho atagiye kuri afishe ngira ngo aza kubana natwe muri kino kiganiro, araza kudushikira mu kanya nawe nyene kugira aze kubana natwe. Gilbert, ngira ngo nawe nyene bashobora kumuduza mu kanya kugira ngo ashobore kuramutsa bariko badukurikirana. Innocent Muhozi ndabona yaduze. Innocent Muhozi, kaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane, mwiriwe neza. Ego Gilbert, nk'uko twama tubigira rero muri kino kiganiro, kiza kuba gifise ibice bibiri. Igice ca mbere tuza kuba turi kumwe n'abatumire baze kugira ico bavuze kuri kino kiganiro. Mu gice ca kabiri naho tuza guha ijambo abariko baradukurikirana kugira ngo bashobore kubaza ibibazo abatumire canke bagire ico baterereye.
Ego, Alice Hakizimana murakoze. Imbere yuko twinjira mu idonido rya kino kiganiro, kumbure ko muhava muvuga yuko hari uwarengereje ko ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze, reka tubanze tubigaruke ko imbere yuko duha ijambo abatumire. Mu 2020 duhejeje amatora, muribuka ko hariho ishirahamwe ryamenyesheje ko uwo bemera yatsinze ari Rwasagato, nimuvyibuke na mwebwe. Vyumvikana yuko ari bisanzwe ko mu gihugu haba abantu bama badakurikira ubutegetsi mu bw'uburuhiro bakaruhukira ku bumwe n'abandi. Ubwa mbere hariho abo twita opposition, bamwe bavuga ngo ntituvuga rumwe na leta, kandi murazi ko no mu Burundi bavuga ngo ntibavuga rumwe na CNDD-FDD, bavuga ko batavuga rumwe na leta, vyerekana ko hariho iyindi leta bubaha bavuga rumwe, ariko buraca bugacana ayandi. Uno musi tugiye guhura abarundi bose basigaye bavuga rumwe n'igihugu. Dukomera amashi Imana yacu. Twatanguye urumva hariho abatangamburukira, ariko imyaka 5 irumanye abarundi bose bafashe ingingo yo kugamburukira ubutegetsi. Ndavyibuka ico gihe mbere hariho n'uwanyise Adoniya. Adoniya ni wa muhungu wa Dawudi yiyimika, ndetse n'uyita yuko ari wameze nka Salomo. Naho nyene ndazi ko Abarundi ari vyabona, yaravuye umunsi umwe avuga ngo hasigaye intambwe imwe gusa ngo hashike, ariko vyarase kuko na Adoniya yari yimitse, vyarase. None uyu munsi rero ku mwaka ugira 5 Imana intoye ngo mbe indongozi yanyu, Imana irashikana isezerano ko Abarundi bazokwiyunga barongowe na Varisito Ndayishimiye. Iyo Mana irakomeye, ishobora kugira isezerano uburuhiro rigashika. Nta wiyumvira ko bizoshika ko Abarundi boshobora guhundara ku mugambi umwe babona imbona kazoza y'igihugu. Iyo Mana irahambaye, ni Imana y'akandi karyo. Twari tumeze nk'amagufa yumye, ntawe arazi yuko tuzosubirana tukamera uku turi. None uno munsi twaje imbere Mukama, twaraye dutoye. Abahutu, Abatutsi, Babatwa bose bavuze bati twebwe turi bene mugabo umwe, tuje munsi y'uburongozi bwa CNDD-FDD buserukiwe na Varisito Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu cy'u Burundi. Pacifique Ninahazwe, ngira mwarakurikiye koko ino Mana ivugwa na Evariste Ndayishimiye ni Imana y'akandi karyo koko, ni ya Mana tuzi, niyo yakoresheje Abahutu, Abatutsi n'Abatwa kugira ngo baje munsi y'uburongozi bw'umugambwe umwe urongowe na Evariste Ndayishimiye. Ubutegetsi bwiwe opposition, Imana niyo yayirukanye. Imvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye numva ari imvugo itangaje, kuko si imvugo ijanye gose n'imvugo tumenyereye za politike,
iyo abantu batanguye kutuzana mu bintu batubwira ngo n'amasezerano y'Imana ngo ajyanye n'ingene bazotwara, dusanga tugiye kuja mu bintu bigoye no kuganirako. Kimwe coco nuko isezerano iyo ririho n'imiburiburi twari kuribwirwa igihe ryavugiwe, nta na rimwe twari twarigeze twumva avuga ko Imana yamuhaye amasezerano ko hariho umunsi mu Burundi hatazosubira kubaho opposition. Avyadukanye ubunyene, kandi rino jambo anavuze rinavuguruza iryo yari yavuze itariki 14 z'uku kwezi nyene, aho inyuma y'amatora, aho havugiwe ibiharuro vy'amatora, twari twagiye twumva imvugo zitandukanye z'abategetsi. Muribuka hatanguye umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu avuga ko abitoje batosubira kugira ico bavuze ku vyavuye mu matora, ko boja kwitwara, nayo uzohirahira agasubira kubivuga ko azoba ariko aragwanya ubwigenge bw'igihugu. Hanyuma hakurikira umushikiranganji wa mbere Gervase Ndirakobuca, we hari ku itariki 13 yasa n'uwuhumuriza abarundi ababwira ko kuba inama nshingamateka izoba igizwe n'umugambwe umwe ko bidasigura ko imigambwe myinshi iheze mu gihugu. Vyari binatangaje kuko inyuma y'ikiganiro c'umushikiranganji wa mbere bukeye itariki 14 umukuru w'igihugu nawe yaciye atanga ikiganiro. Ivyo mu bisanzwe n'ibintu bishika gake cyane ko leta yose igira ikiganiro ku bamenyeshamakuru n'abanyagihugu, bukeye umukuru w'igihugu nawe akaca akora ikiganiro ciwe. Biba bisa nk'uko umengo ntibavuganye, ntibanahanye ingene bazoza baravuga amajambo, ariko rero vyarabaye. Nawe kuri uwo munsi naho nyene yagerageje kumera nk'uhumuriza, agarukana nawe nyene ya mvugo yuko kuba tugiye kugira inama nshingamateka y'umugambwe umwe ko bidasigura ko imigambwe myinshi iheze mu Burundi. Mbere anavuga ko abitoje batashoboye gutorwa azoraba n'ibindi bibanza abashiramwo. Hariho n'ibindi yavuga, murazi ko hariho nk'abasenyeri bari bahejeje gusohora itangazo, nabo bari berekana ubusuma budasanzwe bwaranze amatora y'abashingamateka n'ay'abahanuzi b'amakomine yo kuwa 5 Ruheshi 2025. Nawe mu kubishura amera nk'ubakekeza, yishura ngo mbega ngo aho batora papa ngo ko babanje kwiyugarana, ngo hoba hariho abahiganywe, ngo hoba hariho inderetsi, azana ibintu bimeze gutyo vyo kubakekeza. Mugabo akavuga ngo abafise aho hari abo barivye ko boca bamuha ikibanza ngo we nyene abikurikirane. Ivyari bitangaje kuko icari gikorwa ubundi ca Seni, abantu bitwara ku vyakozwe na Seni, uretse ko hari inzego zitandukanye muri Seni, baraheza bakitwara muri sentare ibahiriza ubwirizwa shingiro, ariko yavuga ko bobijaniwe. None rero icadutangaje n'ingene aha ku itariki 19 naho yadukanye ko ata opposition ikiriho mu Burundi, ko Imana yari yarabisezeraniye abarundi, kandi ko itwemereye ko yari yamwemereye ko abarundi bose iyo bavuga akagera bazoba bari mu mugambwe umwe, bari inyuma y'umugambi umwe, bose bahujwe n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye, ngo ibitari vyarigeze biboneka iyo myaka yose iheze. Nimba tutihenze umugambwe arongoye witwa CNDD FDD, harimwo amade abiri asigura demokarasi. Ikintu ca mbere kivuga demokarasi ni ico nyene, ni higanwa ry'abaja kurongora igihugu, nuko habaho abatsinda bakagira majorite iheza igatwara igihugu, hakabaho n'abandi bataba baronse amajwi menshi, ariyo minorite politique iheza ikagira ico nyene bita opposition. Aba yavuze rero yuko amatora aherutse ahejeje gufuta opposition mu Burundi,
ni ukuvuga ko na ca ciyumviro ca demokarasi gihejeje gufutwa. Nibaza ko ya made abiri ari muri CNDD-FDD bokura hari demokarasi bakaca bahandika dictature, ntibasubire kuvuga ngo ni umugambi uharanira demokarasi, kuko ivyo ariko aravuga ntaho bihuriye na gato n'ico kintu citwa demokarasi. Ikindi nokongera ko mu bijanye na demokarasi gihambaye nuko demokarasi irangwa n'ubushobozi buguma buriho mu gihugu bwo gushobora guhindura abatwara mu mahoro, ibyo bita l'alternance pacifique au pouvoir. Mu gihe rero ubu dufuse icyitwa opposition, ni ukuvuga ko dufuse n'ihanahanwa ry'ubutegetsi, ku buryo ababufise uyu munsi umugambi uri ku butegetsi ushobora kuvaho mu mahoro, abarundi bagatora uwundi ashobora gutwara igihugu. Mu gihe ivyo bifuswe uyu munsi, ni ukuvuga nyene ko demokarasi ihejeje guhambwa, nivyo yemeje muri aya majambo numva atangaje. Ego. Faustin Ndikumana, ngira namwe mwakurikiye Evariste Ndayishimiye cyangwa mukurikiye igihe yatangaza ibi tugarukanye kugira ngo abarundi bavyumvire, ntihagire uvuga ko hari uwamurengeye akarimbi. Umwumvirije nuko isezerano ry'Imana ari ryo gufuta opposition. Sinzi ko mukunda kuja mu rusengero aho ndabaheruka, ariko ngira mwumvisa no majambo ino Mana avuga n'Imana muzi ku barundi canke kuri basokuru basenga, hanyuma iyo Mana niyo yokwemera ko hafutwa ivyiyumviro bitandukanye hagati y'abarundi n'imigambwe. Oya, ivyo vy'Imana sindabijamwo cane, kuko Imana je ndayisenga ukwanje, n'abandi nabo bayisenga nuko abandi nivyo bayisaba, aho nta commentaire noyigira. Je mfite imigenderanire n'Imana ubwaje, sinobihagararako cane. Je gusa ico mpagararako nuko nzi kenshi mu bisanzwe harya umukuru w'igihugu, imbere yuko aba umukuru w'igihugu aba ari umunyapolitike, arafise umugambi avamwo. Hanyuma rero urumva hari imvugo zimwe zimwe zishobora gukoreshwa zo kugira umuntu ashaje kwerekana yuko uwo mugambi n'abavamwo ukomeye, babwita ni de bonne guerre, abishimangira ati ni opposition iki, ati nta opposition. Ni imvugo umuntu aba ariko arakoresha kwerekana ko umugambi uba ukomeye, ariko sinibaza yuko abantu bashaka kuvuga bati demokarasi twerekana ibitagera tukagira gute, bita ati shikana kuri ibi ku gihugu, bagumye bashaka kuma bavuga bati ya migambwe turimo tugume twerekana ikitagera, tugume dukora. Nibaza ko bitoca bihagararira, kuko burya hariho ibivugwa n'ibyifuzo by'abantu, mugaro n'ibitinda bigenda. Burya abantu turafise ukuntu tubona ibintu, mugaro ukunda natiri igenda ibifeza evuriwe, singendo bivuga mu Kirundi, kuburyo ubusasi ko ibintu biguma abana bigenda. Si bwa mbere rero hari amategeko avuga ati iki kirakubintu, ugasanga mu mwanya uko ugenda ibintu bigenda bihinduka. Uko urumva rero ko ndavuga ati nimba ari umugabo agiye mu matora, dabora bagiye mu matora babona ingene bimeze, hama byagenze gutyo rero bakavuga ati tunenga tubonye cyane tukagira gute. Nibaza je niko ndabirabira nk'utari mu bivyo by'imigambwe, nibaza yuko batazohagarikira ngaho. Nyimba by'ukuri washinze umugambi kugira uharanire politike, nico kiri mu bindi nyine ucuga umuharanira nyine, nivyo nyene nivyo umuharanira. Naho je ariko nibaza ibi nabyo bizoguma tubiraba yuko uwo munyepolitike azoguma avuga ati je ndashikirije ko ibintu bitagenze neza, cyangwa gute ingene azoca heza agaca afatwa. Mugabo ibyo ku majambo sinibaza ko biba bikomeye cyane, kuko amajambo n'ivyifuzo by'abantu, mugabo realite y'ibintu ingene bimiyubatse kuva kw'isi n'ahandi siko biba bimeze. Kandi uri kuraba muri kahise histoire, abakuru b'ibihugu barashobora gushikiriza ibintu, mugabo ranatwika bitwara ukundi. Nibaza rero yuko
aba bagiye muri politiki yo y'imigambi yo guhayanwa by'ukuri nimba ari abanyepolitiki. Ikibazo nuko natwe dufise ikibazo nuko nawe rimwe waja muri politiki utabuze icabajanye mw'ihiganwa. Haro n'aba bagiye mw'ihiganwa bavuga ngo je bambone gusa ko nagiye mw'ihiganwa, nubwo ntsindwa bakavuga bati je barampaye amabanga poste ndahejeje. Fete ibibazo ni vyinshi. Hari umuntu ashobora kuvuga ati je ndagiye mw'ihiganwa, wowe ukabona ngo ni mw'ihiganwa bavuga ati je ngira mboneke gusa, mugabo naho bazoba ko natsinzwe hama bagaca banyera nka directeur general ahantu w'ikintu, ivyanje bizoba bisezeye. Ni ukumenya ko umunyepolitike ariko araza ari umunyepolitike ashaka guharanira vy'ukuri inyungu z'abarundi, ashaka guharanira ko ibintu bihinduka demokarasi. Kumbure Faustin Ndikumana munyemereye turaza kugaruka ku ngendo cyaye kuri kamere y'abanyepolitike mu Burundi, ariko mu ntango turacyari kuri iyi mvugo y'abarongoye igihugu. Imvugo jeje nayivuze ko imvugo jeje ndayihagararako cane, kuko kugira nakubwiye ko umukuru w'umugambi hari igihe nyene yaja mujya mpuzu umugambi ahora none kampanye ariko byagenze akaza akavugira umugambi wiwe. Ibyo rero iyo wihagarayeko cane nibaza yuko igihambaye ari ukumenya ati abo bandi ibyo ari byose muri mwebwirwa shingiro uno munsi imigambi irarekuwe, aza ko umunyepolitike ahari by'ukuri mushobora gukora politiki nabandanye mu rugamba, kuko politiki niko imeze nuko. Ego Innocent Muhozi mu menyesha makuru igihe haba no matora harabaye n'ivyo twita synergie, mugabo naho nyene yavuzwe ko vyinshi. Uno munsi ku bwanyu kiretse ivyatangajwe na Seni bikemezwa na Sena yubahiriza ibwirizwa nshingiro, kuki ku bwanyu Evariste Ndayishimiye agomvye gufata Imana nk'icyabona ariko arabizanamwo ivy'Imana no kuvuga ko ari isezerano mu gihe ariko havuga ubusuma? Uko bwanje iyo numvise umunyepolitike ariko aritwaza Imana nca numva ko ata mugambi na muto we afise werekeye ibibazo by'igihugu yitwa ko ajejwe gutorera inyishu. Kuko umunyepolitike amaze kugenda agashika mu bibanza bya responsabilité mu gihugu, afise responsabilité nyene yo gutora inyishu z'ibibazo bibakiye abantu. Ufise responsabilité yo guha umutekano abantu, ufise responsabilité yo kuzuriza abantu, akaba ubucamanza ataho bwegamiye butuma abantu buzurizwa, ufise responsabilité yuko ubutunzi bukora, igitoro kikaboneka, abantu bagakora ubucuruzi, bagakora n'ibindi bakiyunguruza. Ntaco Imana ipfana n'ivyo bintu. Ngira mushobora kuvuga ko ndiko ndakavye ko je nsanzwe ntasenga, ndababwira mubyumve neza. Umunyepolitike azanye Imana ni ukuvuga ko ata porogaramu, ata projet, ata na kimwe yumva muri politike no muri responsabilité ajejwe. Imisa gusenga turazi aho bibera, hari ababyigiye, abapatiri, abasenyeri, hari abapasiteri, naho nabonye hari abasigaye bita abapotre ukamenga ni ibintu bisanzwe. Naho ntasenga iyo ndabibonye je biransiga biriya bintu. Mugabo umunyepolitike, nta munyepolitike akwiye kuza aratubwira adusengesha, sico twamusabye. Uburundi si theocracy, niba bayihinduye igihugu c'abamora n'abandi ntazi, ivyo ni ikintu kimwe. Mugabo kwitwaza Imana uri umunyepolitike ngo twashize Imana imbere, Imana ibi Imana biriya, ni ukuvuga ko ata mugambi uba ufise, nta nyishu y'ibibazo uba uri capable yo gutora, uca wihisha inyuma y'Imana. Nabo unize witwa ko banize mu izina ry'Imana. None bariya abantu bose bafunzwe, bariya abantu batotezwa, bariya abantu banyuruzwa, bariya abantu bishwe, bangajwe, ni Imana yabimutumye kweli? Imana twese turazi Imana ya basokuru, turazi iyo Mana yazaranye n'abazungu. Nta Mana n'imwe twigeze twumva ishobora kuba inyuma y'ivyo bintu. Imana zose yaba zisengwa n'abamuziruma n'abandi bose zirafise ibintu byangombwa zigishirizwa ko byumvikana byo kugirira neza abantu. Iyo rero je numvise ibintu nka biriya ni confirmation yindi ko ata mugambi n'umwe badasobanukiwe namba igikorwa bateza gukora.
ukamenga rero baciye bazana imana kugira ntihagire n'uwubahuka kugira icyo avuze ati bahagarikiwe n'imana bazanywe n'imana. Nta mana yamutoye, niyo aba yaratowe yatowe n'abanyagihugu babo bari muri pararema n'ahandi hose bitwa ko batorwa, baba batowe n'abariya bantu hatangwa amafaranga atagira uko angana kugira bategure amatora baje kubatora, si imana n'ukuri. Jewe numvise biriya nsubira ngatahura cyangwa ntari bwatahure ko batazi ibyo barimo cyangwa bariko barihisha inyuma y'iryo jambo imana kugira ntihagire uvuga ati ibyo burimo n'ibiki. Reka mbe ndagarukiye ngaho. Egome tugira hanyene ngira ngo imbere ko tubandanya ku zindi ngingo Gilbert nkundiye Pacifique Ndahazwe imbere yuko umukuru w'igihugu ashikiriza ijambo Gilbert yatwumvishije twarumvise n'irindi jambo ry'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu agira ati uzohirahira ngo abeshuze canke avuge ko ibyavuye mu matora atari vyo arashobora no kushigwa imbere y'ubutungane agahanwa ngo birahanwa n'amategeko. Umukuru w'igihugu arasasira ati imana niyo yagenye ko mu Burundi hagiye kuba demokarasi y'umugambwe umwe. Uno musi umuntu ariko araba izo mvugo z'abategetsi n'intumbero umugambwe uri ku butegetsi ufise uno musi, kazoza k'iyindi migambwe mu Burundi nakahe, kazoza ka politike mu Burundi nakahe ku bwanyu? Icambere ngira mpereko nuko hariho ahantu hatoyi numva tutavyumvise co kimwe, tutavyumva co kimwe na Faustin Ndikumana, nuko ijambo ry'umukuru w'igihugu ahantu hose kw'isi rifise ikibanza rihabwa. Ntabwo ijambo ry'umukuru w'igihugu ryigera rifatwa ngo ni umunyapolitike asanzwe yavuze, nk'uko mu kanya dufate twokumviriza Leonce Ngendakumana, ntaho bihuriye. Hariho henshi ijambo ry'umukuru w'igihugu mbere bariha agaciro kangana n'amadekre wenyene afata, kuko ico umukuru w'igihugu avuze gihinduka ingendo ubutegetsi bwose buca bugira ko muri ico gihe. Ni ukuvuga ko ari ukwitega ko muri iyi myaka iri imbere tugiye kumva abategetsi bose basubiramwo aya majambo batubwira ko imana yashikije isezerano ko mu Burundi atavyo kugira ivyumviro bidasa bigikenewe, kandi ushima vyasa n'ivyamaze gushirwa mu ngiro muri ino ngingo nyene mumbajije y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Mu gihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu avuze ko kizira ko abitoje basubira kugira ico bavuze mu bijanye n'amatora bagiyemwo kiretse kuja kwitwara, vuze ati genda mwitware, vyasigura ko bwa mbere bwo izo sentare zo mu Burundi baja kwitwara bazi bizovamwo, nta gitangaza bari bitezeyo. Hanyuma birazi ko umunyagihugu atazoheza yumve ivyavugiwe hiyo masentare canke ivyarungitsweyo. Sinzi ko murabona n'ingene sentare yubahirizwa shingiro isigaye ifata izo ngingo zijanye n'amatora, yamivuga ijambo rimwe ivuga ngo ivyo abagiye kwitwara bayibwiye ngo ntibifashe. Ntinaheza ngo inavuga iti ikidafashe niki, mu kwitwara umukandida naka yatuzaniye ibi n'ibi 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 n'ibi, twaragiye turabitohoza ko dusanga iki ntigifashe uko twasanze bimeze uku, dusanga iki kindi ntigifashe uko twasanze bimeze uku. Biyandikira ijambo rimwe gusa ngo ibyo bavuze ntibifashe, ahandi bakongera ko ngo nta vyemezo baduhaye, bakaba barahejeje. Urumva ko ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu intumbero yayo nyamukuru kwari ukuzivya. Ntiyari akeneye ko abarundi basubira kubwirwa ivyabaye mu matora, kubera ko ubutegetsi nabwo nyene bwari ko buramaramara. Mu kiganiro caheruka twari twabigarutseko ko mu matora y'uno mwaka CNDD-FDD yenyuje ivy'itaho rigira kwiba yabikoze mu yindi myaka, ariko kwenyuza hamwe naho ufata umunyagihugu mutoyi wese aba yaravyiboneye akubwira ati kuva nabaho n'ubwa mbere mbonye amatora nk'aya, n'ubwa mbere nshika nkasanga bamaze kuntorera bakampa ikarata bamaze kuyivivura, n'ubwa mbere nabonye nshobora kwinjira mu kazu k'itora imbonerakure ikansangayo ikambwira aho ntora, n'ubwa mbere
abantu bagiye gutora bagasanga bahejeje kubatorera bakaca babashirako ibikumu gusa. N'ubwa mbere abantu biboneye ko n'amajwi ingene harugwa hashobora gusomwa ivyo abantu batatoye, kandi ntibirekugwe ko baje guhagarikira imigambwe n'abitoje bashobora kuraba ibiriko birasomwa ko ari vyo biri ku makarata y'itora. N'ubwa mbere abantu babonye n'ukuri ivyo bintu nk'ivyo babonye ubuherutse. Rero biriko biravugwa ubutegetsi bwumva bumaramaye kuko ntaco bwari bunafise buvuga co kubeshuza biriko biravugwa kuko abarundi bose bari babibonye. Rero ku bwanje amajambo ya Martin Teretse n'amajambo y'umukuru w'igihugu arafise ihuriro rikomeye. Umwe avuga ati mugashobora kuvuga mugwanije igihugu, uwundi atubu nta batavuga rumwe n'ubutegetsi bariho. Ikindi kintu gituma rino jambo genda riha agaciro nuko ibi bintu yavuze kumbure dushobora kuba twaravyitwararitse igihe arahira muri 2020. Yarasubiyemwo amajambo yari yaravuze umunsi arahira mu ijambo yavuze. Yari yavuze ngo ntivyumvikane ingene mu gihugu habaho abantu bavuga ko batavuga rumwe na leta, ngo mu gihe bavuze ko batavuga rumwe na leta boca bavuga iyo yindi leta bakorera. Buriya ivyo yavuze ico gihe urabona ko arivyo yari amaze ko imyaka 5, none uyu munsi arivyo yemanze ati bimwe navuga ubu rero biragiye mu ngiro. Nta muntu azosubira kuba muri iki gihugu atavuga rumwe na leta. Hari ikindi kigira gatatu abantu bakunze kwihendako. Buriya demokrasi mu bijanye n'imigambwe igice kinini cayo kibera mu nama nshingamateka. Nivyo imigambwe ya opposition itari mu nama nshingamateka irashobora kubandanya ivuga, ariko ivyo ivugira inyuma y'inama nshingamateka buriya bihinduka co kimwe n'ibi bikorwa nk'ibi vya societe civile. Basigara ari abantu batanga icyumviro nk'umunyagihugu uwo ari we wese. Ahantu hose rero iyo opposition bayikeneye kwigira uruhara mu gihugu buriba mu nama nshingamateka. Umuntu akora ibishoboka vyose kugira ngo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ntibe mu nama nshingamateka, buriya niyo nzira nyene yo gufuta demokarasi. Ibindi nibihendwa abana aho duhuriza na Faustin nuko ngira ariko tuza guhereza urugamba ruba rutanguye no kuri abo bose bigijweyo, mbega hazokurikira iki? Nayo ubundi uko ibintu bimeze ku kibazo warumbagije, kazoza k'imigambwe, kazoza ka demokarasi kagiye ahantu habi cyane. Narumvise umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo mu kiganiro nawe yari yatanze tariki 9. Kiganiro naco nyene cyari gitangaje burya kuko yasa n'utegura abarundi, we yababwira ivyo seni yari yimirije gutangaza. Aravuga ingene bafashe Bujumbura kuko yabona ari ibintu abantu batazotahura ingene nka CNDD-FDD yogira ibice 90% mu gisagara ca Bujumbura, nko kumukaza, nko hariya za Musaga n'ahandi byari bigoye kumva. Waca avuga ko yabwiye ngo ababoyi, ngo abayaya, ngo abaropora amabuye ngo nibagume mu gisagara, ngo ico gisagara tugifate, ngo tureke kugira ngo igisagara ngo citwa ngo cy'abanyaburaya, ngo na ruguru hitwa ngo haba Tanzania. Imvugo ifobetsemwo ibindi bintu biba biteye ubwoba, ariko yabitangaje imbere. Aravuga ingene yafashe Bururi, aravuga n'ahandi. Kwari ugutegura abarundi ku vyo seni yari igiye kuvuga. Rero mu mvugo yiwe nawe nyene yaragarutse kenshi kuri ivyo vy'umugambwe umwe, akavuga ko ibihugu bitera imbere iyo bifise umugambwe umwe wiganje, nayo imigambwe myinshi ituma ibihugu bidatera imbere. Iyo mvugo n'umukuru w'igihugu yahavuye nayigarukako, bisigura ko mu vyo bemera bo mu ntumbero bari basanzwe bafise, iyo ntumbero iriho yuko igihugu gitwarwa n'umugambwe umwe, iyindi migambwe ikanuma bakayizivya ikamera nk'iyitakiriho. Ico kintu kiraboneka ko ari intumbero bari bafise, bari bamaranye iyo myaka, none basa
bafata kubu bageze ko rero urugamba rwa demokarasi rugiye gusubira kumbure gutangura nk'uko byari bimeze mu myaka iza jewe mbere nkanibaza nakivuza mu kiganiro cyaheruka iyo bavuga demokarasi si n'imigambwe gusa ni pluralisme yose ivyiyumviro bidasa mu buryo bwinshi bisigura ko n'ibitari imigambwe vya udusigarira twari dusigaye kuko n'iyi migambwe twari nk'udusigarira urabona umugambwe wari witwa ko uhagaze uri imbere kurusha abandi yari SNL ya Gatongwasa umukuru w'igihugu murumva ingene yigamba kwiyo urabona ntibanayemereye kwiheza ngo yitabe n'amatora rero bikurikira kumbure n'ibindi vyumviro byinshi bidasa biri mu gihugu navyo nyene bishobora kubangamirwa nabonye n'imbere niko bigenda baragwanya imigambwe mu nyuma bagatandukira societe civile bagatandukira abamenyeshamakuru bishoboka ko udusigarira twari turiho twitwa ko ari ivyumviro bidasa natwo nyene dushobora kubangamirwa mu misiri imbere ego imbere yuko kumbure Alice Hakizimana aho ijambo abakurikira pasuye nahazwe nimba mwakurikiye Evariste Ndayishimiye arashimikira ku izina rya Agatongwasa mu Burundi hari abanyepolitike benshi batwara imigambwe kubera iki Agatongwasa ari we wenyene agaruka mu ijambo abari karavuga murabona ko ibiganiro byinshi twakoze imbere y'amatora twagarutse ku makuru nk'amakuru y'ibanga twari dufise yavuye mu iperereza kuva muri 2023 amakuru yavuga ko sondage yakozwe na Service National de Renseignement mu gihugu yabereka ko Agatongwasa bamuretse akitoza muri 2025 no kumwiba ngo vyari kubananira wumvirije vy'aba CNL bivugira bo nyene bavuga ko azoja ku masandugu bakayaryamako ko atawe uzosubira kubiba ngo bishoboke rero raporo ya Service National de Renseignement yabwiye gutyo bagize bati ntaco tudakora kugira ngo uyu muntu ntiyitoze ikindi nuko nk'uko abivuga kujya bivuga nivyo hariho raporo yasohotse yavuga ko muri 2020 Agatongwasa ari we yoba yari yatsinze amatora bakayamwiba ndibuka no mu kinyamakuru ntibeshe ni ikinyamakuru cyo mu Bubiligi byasohokeyemwo bavuga abakoze ayo matohoza berekana neza ko amatora yibwe muri 2020 bisigura ko ahari hose Evariste Ndayishimiye kuva muri 2020 Agatongwasa yasa n'umuhagaritse amaraso aho yagira ati nimba kijya gihe yarantsinze nari nkiri mushasha abantu banshashaye mbega ubu naho maze imyaka 5 ibintu byose byapfuye mu igihugu nananiwe kuzana igitoro nkavuga ngo nacifatiye mu minwe bikanga igihugu abantu bigorana ingene baronka agasukari igihugu biciro byaduze ku rugero rutari bwigere rubaho mu Burundi no mu bihe by'intambara tutamera gutyo igihugu kitakigira amafaranga y'agaciro igihugu c'imyidogo gusa mu mpande zose yagira ati nimba yantsinze muri 2020 mbega 2025 naho bizogenda gute mu kiganiro giheruka muri bako nanavuze nti igihe bamukuye mu matora bari biteze ko atawundi boshobora guhiganwa hanyuma raporo zivuye muri renseignement militaire nazo zirabwira ziti nico mutazi nuko n'abasende DFDD bataje kubatora bimirije gutora abandi ariho baca bategeka abantu bose gutora ku mugaragaro kuko batari bacizigeye n'abasende DFDD babo je muri je mvugo yavuze hari uwundi isa numvisemwo kuko numva avuga abantu babiri aravuga uwo bavuze ngo yaratoye ngo yari yiyimitse yita nimba ari Adonia ashobora kuba ariho anyene avuga Agatongwasa kuko we n'izina arivuga ahandi akavuga ngo hariho uwundi yavuga ko asigaje intambwe imwe gusa ngo acaho umukuru w'igihugu ko n'uwo byamunaniye rero turabye muri iyo myaka 5 iheze umuntu ikintu nk'icyo gisa n'icyabaye ko nuwari umushikiranganje we wa mbere General Arengiyome Bunyoni aho twumva umukenyezi wiwe agenda mu isengero akavuga icese ko abantu bamukeje ariko himirije kuza ibindi bisumba
ikibanza yari arimwo uvuye ku kibanza c'umushikiranganji wa mbere hakurikira ic'umukuru w'igihugu rero avuze ngo hariho n'uwundi yavuga ko asigaje intambwe imwe gusa nawe nyene vyaramunaniye aracishanwa n'ahantu akigarura yavuze ngo arapfu sinzi ko yavuga gupfa nuko ari ugupfungwa hanyuma aca arigarura aravuga ko vyamunaniye nibaza ko yavuga generale Bunyoni rero mu bimwe mu vyatera ubwoba cyane Evariste Ndayishimiye muri aya matora kwari uko Agatongwasa ashoboye kuja kwitoza mu gihugu abantu ariko baridoga hariho n'abasende FDD bashobora kuba bayoboka Bunyoni haba mu nzego z'umutekano n'ibindi bashobora kuza kumushigikira Agatongwasa agashobora gushika kure cyane kandi Ndayishimiye agasanga mubiwe Agatongwasa yashigikiwe rero urumva ko mu mvugo yiwe avuga abantu babiri cyane abona ko bari bahanganye ubu rero ariko aravuga aleluya ahimbaza Imana ko abo bantu abikuye kw'izosi niko numva ubwo butumwa bwiwe. Ego murakoze Pacifique twariko turagaruka kuri aya majambo Innocent Muhozi yavuzwe n'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mwebwe nk'umumenyesha makuru mwarakwirikiranye intwaro zitari zike mbere murakwirikirana n'intwaro y'umugambi umwe atamigambwe myinshi iraza uno munsi mubonye ibiriko biravugwa ibiherutse kuba muri aya matora n'ingene ubutegetsi bushaka ko ngira ngo atawundi mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi wosubira kubaho mu Burundi mubona kazoza haba mu vya politike mu vy'agateka ka zina muntu canke mu ntwaro y'igihugu arakahe mu Burundi? Kazoza ni akanyine turimo kuko burya icyari kuba gihambaye si uko umugambwe uba umwe cyangwa myinshi mu gihe uyo mugambwe niba wari umwe wishura ibibazo biri mu gihugu mu gihe woba uri kuruzuriza abantu n'ibindi ubwo mu gihe nyamugambwe usanzwe naho hari iyindi migambwe wica wiba ukenesha igihugu n'utwo tujwi dukeya twari tukiriho ikadufuta kugira ngo turonke aho tuvugira ko batakiri muri parlement nk'uko Pacifique yabivuze buri ijwi ryabo nta buremere bo rigifise basigara bavuga ibyo bemerewe kuvuga naho nyine kuko n'ejo bazogenda babafate ati wowe wavuze ibi ibyo yari kuvugira muri amashinga n'amateka ntibimufunge abivugiye hanze y'amashinga amateka bikamufunga bikamutera ibibazo bindi kazoza k'ibyo ni akanyine dusanzwe turimo ko abantu batagira ijambo mu gihugu cyabo abantu bicishwa inzara abantu bicishwa akarenganyo abantu bicishwa amabi yose ashoboka akorwa n'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'igihugu butitayeho igihugu bizokunyuka ariko nibaze ko ikibazo kitakiri mu bya demokarasi aho tugeze niyo bari kureka abantu ntibaronke niyo batari kuronka ijana ku ijana bakareka bakaronka nkayo bari bafise igihugu cyo cyaragiye mu byerekeye intwaro y'igihugu uko imeze ibyo bariko barakora rero ibyo bya kazoza ko kwidegembya ko gateka kazina muntu bigiye kunyuka n'iryaba bishobora kunyuka kurusha uko biri mugabo kandi iyo abantu bayobora igihugu gutya batumviriza abantu batubaha abantu baba bariko barashira ibyangombwa byose bihora bituma ibihugu bija mu ntambara kuko umuntu ushobora kwama wamuhonyoye ko ngo wibaze ko anezerewe abarundi ntawe n'umwe atabona ko batanezerewe uravye uko babayeho ubukene kutaronka imiti kutaronka ibyo bafungura kudashobora kwiyunguruza kutuzurizwa ibibazo biri mu Burundi nta n'ukibivuga ngo abiheze ukaza kongera ko n'ibyo bindi wishakiye kandi wowe ukavuga ko byose bimeze neza Imana ari sawa niwe uri kurihenda uri kurahenda n'umwe kuko twese tubona bimwe ibyo rero haba hasigaye iki usanga abantu batagishobora no gutora n'utujwi na dutatu ngo babone ko utujwi twabo batoye mwanaretse dutatu tukarengana hasigaye iki hasigaye ko abantu uzosanga bagiye mu ntambara ibi bintu abantu bariko barakora sinzi ko babona ibyo ari byo yaba ari umugambwe umwe ukora ibigomba gukorwa n'ubuyobozi ko twarabayeho ku mugambwe umwe twarabayeho ku mwami atamigambwe iriho
abantu bakumviriza abantu, hakaba hariho izindi mekanizme zituma ibibazo bitaba umurengera. Mugabo iyo ugize kubuza abandi kuvuga, ugasubira ukaba utanafise ubushobozi na bukeya bwo gutora inyishu z'ibibazo, vyitwa ko arizwo nyene ujejwe kubura ibitoro. Je nari nkuze natangiye gukora kuri Bagaza minsi ya nyuma, wari umugambwe umwe, hariho ibintu hariho amakosa atari make aba mu gihe hari umugambwe umwe, ariko hari n'ibindi bintu igihugu cariho, ubutunzi bw'igihugu bwaraboneka, mu ntahe hariho ibibazo vyatora inyishu yumvikana. Ntitwigeze dushika ahantu nk'aha turi, ku buryo nk'ubu buteye isoni, abantu bose babona atakindi ubutegetsi bugenderako atari urucumu rushinze ruri hejuru, ruvuga ati hagire uwuryogora gusa yibonereko. Agateka ka zina muntu rero nimukumbure muvyibagire, nta kazokubahirizwa ubu katubahirije ejo hakiriho abasemerera, hakiriho abavuga, bazobicisha aho bashaka gushika umunsi basanze baguye ku ruhome rundi, ko abantu bavuga ati aho bigeze rero ntidushobora kuvyihanganira na twebwe. Bariko barategura intambara mu gihugu, uko niko bategura intambara mu gihugu, mu buryo buri atankeka. Uku niko gutegura intambara, nyagutegura intambara, kubuza abantu kubaho, kubuza abantu kuvuga. Ubu uriko urategura intambara nta kindi, ubu uriko urabasunikira mu ntambara. Ego mwakoze. Faustin Ndikumana, mwebwe muri mwishirahamwe risanzwe rikangurira abarundi impinduka, mwavuze ko amajambo atashatwaye atakomeye, mugabo n'amajambo y'abategetsi, umukuru w'igihugu ijambo ryiwe riba rimeze nk'itegeko. Uno munsi mwebwe muravye ibiko biraba mu gihugu, mukumviriza ayo majambo, n'ingene mu Burundi hagiye kuba intwaro y'umugambwe umwe, atana bazoba bandi bo muri mu nama nshingamateka bariko baramira bati nyabuna ibi ntivyogenda gutya na gutya na gutya. Mwebwe murabona ko mufise icizere ko Uburundi buzobandanya butera imbere, canke ivyo muharanira agateka ka zina muntu, intwaro ibereye, hariho icizere c'uko ivyo bintu bizoba bifise ububiharanira? Ico novuga kuri ico, ubwa mbere hoho nagira nsubire ntange umuco canke ko iyo Pacifique yumva ivyo nshaka gusigura neza kandi uko bimeze. Navuze ati umukuru w'igihugu mu gihe ava mu mugambwe n'umunyapolitiki. Umunyapolitiki arafise imvuga akoresha kandi ni hose. N'umukuru w'igihugu bwava mu mugambwe, birashobora agakingamira umugambi wiwe, bivana n'ingene ababwira baza kwakira ivyo bintu. Igikuru nico. Mugabo kuvuga ati umukuru w'igihugu uzomwumva jana muri Afrika wumviriza amadisikuru abakuru biheje, umukuru w'igihugu umunyepolitiki azobwira ko ibintu bigenda neza, kandi azi ko hari ibintu yananiwe. Naho wowe uja hehe ku gice ico cose umunyepolitiki, naho yagize ishaka ibintu bigenda neza, vyifashe bidatwara neza. Faustin Ndikumana ntabaciriyemwo, ngira ndabahe nk'akarorero k'ibiriko birava kw'isi, biriko biravugwa ubu nyene. Mwarakurikiye Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aha gasopo abanya-Iran, yatangwa bivuga mu majambo ati nzobikora. Mwaraye mubonye ivyabaye. Nibi mu Burundi umuperezida avuze, twebwe tumufata ku gaciro kamwe n'abaperezida bandi. Ivyo rero nabikubwiye, nonakubwira yuko nk'ejo bundi mbagajiriwe, nokubwira ejo bundi ufatiye kuri ico gihugu, hari umugwizatunga yaragize imisi acuditse hamwe n'urya mukuru w'igihugu, bacuditse hamwe ariko barakora ibintu. Ejo bundi biranga disikuru ya mbere urya umugwizatunga yavuze ati ndavuye muri politike ko ndabaye desi. Muri politike hariyo ububeshi, ivyo mwumvikanye n'umunyepolitike si vyakora. C'est ça ce qu'il a dit. Twavuga ko ibibazo bigira ukuri ati bwabo yarabihinduye. Twazogabanya amadepanse ya leta kubera nkwe za USAID n'ibiki, mugabo yarahinduye. Ati bija toye
izotuma itazi rija muri andetema irenze kandi twumvikana ko harimo amadepasi tukiri no muri kampani niko jawabi ati dore muri nawe yavuze ati je politique ncensere barabira ko yarabivuyemo naye mabanga yapuyemo ati nsanzwe bisigura yuko mwemera yuko Evariste Ndayishimiye bisigura Faustin Ndikumana yuko mwemera yuko rero cyangwa ati muri kurubanza yumve umva atavuga ati imvugo umukuru gashikirije si ukuvuga ko yishigikira cyangwa utayishigikira mugabo jenda yanaliza fuade mvuga ati iyo ni imvugo iba ari myepolitike uzokwa muri kuravya umuntu ashatse kuvuga sadiri rero yuko avuga ati umuganga urakomeye aragize gute ni nko bari muri kampanye canka n'ahandi avuga ati nibura ko ati chômage yagenze uku yaragabanutse aravuga ati chômage yariyongereye sinzi ko ruva na kampanye n'abajya bihugu bari muri kampanye débat politique bariko baragira hajya débat televiziyo ari babiri baraho no gufatana mu mashaka rero ubibona kandi ari dademo monde politique haro mugabo ibyo ntibisigura ko ibyo yavuze biba ari byo ibyo biratandukana kuvuga ko ari byo biratandukana tuti iyo ni langage politique icyo ashatse kuvuga iyo langage politique umuntu ayikoresheje rero so kuvuga ko ibyo yavuze ari byo misi yose je ndiko navuga ko analyse nuko donc umunyepolitique azohayanwa bientôt azoja mu maelection presidentielle hari imbuga cyakuri tumugamura kumenda ushira ukuntu ariko nakubwiye ni ivyo umuntu ategura kukwifuza kwiwe siko byama bica bigenda urumva rero twobitandukanye umukuru w'igihugu cyayindiki ahari hose n'umuntu n'umunyepolitique ari giheragira discours ziri pasha ku mugambwe wiwe canke ndika akawushikira akawukunda agira mugabo zo kuvuga yuko ivyo abikubwiye ko ari verite d'evangile niko dutandukanye hanyuma n'ikindi nashaka gushikako ibyo iby'ingene ati turiko turabiranga ingene twaba twaniriza ingene byari bimeze muri ndivuga burya kuva muri 2020 ushiko no munsi muri 2025 ndio bamva ni abanyepolitiki bari mu migambwe n'ubukazana nyene yabo ukigute none kuva ibyiza shingiro ritori irya byiza shingiro rihindutse leta imwe aho ifatira ku migambwe yashiba ku migambwe ko leta izoshingwa n'umukuru w'igihugu icyo cyane n'imisi bijya Pacifique yavuze turabyemeranya ko cyane ko demokarasi ibera mu nama nshingamateka turacyemeranya ko rwose ibera mu nama nshingamateka ngani mu nama nshingamateka cyo gufise minorité de blocage de blocage ntajye mategeko atuga avuga ati tugiye hamwe tukavota ntuze iri tegeko ntirirengana ngabo tuva mu 2020 nta mugambwe n'umwe ashobora kubuza kurenganisha itegeko ry'umugambwe CNDD-FDD riri ku butegetsi ushaka kugenda muri deba muri parlement muvuge mugabo nta n'umwe aratse minorité y'ukuri y'ukwiwe afete ni ibintu biri ku biraza nyine mugabo turayimaze nk'imisi aya matora yaciye abagutya anye kandi sinzi tuvuga ngo agatogwa zishoro mudako muhantu hose kwisi mu demokarasi hari des opposants historiques opposants historiques nyene bari gintuze byarari nko mu Burundi ibyo bira mu opposant akomeye historique bira urumva rero byaragenze kuri rya rugati niho rero demokarasi y'u Burundi yataguye kumanya iyo kantu opposant historique ataje mu matora atagize iki nuko by'ababigera muri za Cameroon urumva ati Paul Biya kuva ba John Fundi kumva bande ibyo rero iyo rero poza kutika tagiye atakaretse mu matora nico n'ikibazo ko ya competition irabura saveur irabura kanoveye niyo ariko ariko nasigura urumva no tubaza akatamu ushobora kugira minorité do blocage ubu rero ho urumva yaniga muri determine do blocage amateka azoguma arengana nkuko yahora arengana ikintu gihindutse mu bintu by'inama nshingamateka atari ko gusa mu nama nshingamateka wowe ushobora kumva
umugambwe umushingamateka avuga ati ibintu ndabibona uko mugabo naho nyene yashobora kwibuza kurengana yashikira icibiro kuko minota blocage yari ihari kuko minota blocage ubwa mbere urazi ko mu masezerano yarusha bagira kuri bari barahize kure kugira l'opposition ishobore kugira mugabo baze kubikora bakayizana muri absolu muri ntuze absolu byahindutse kera mfete kugira ngo bati nubwo muza muri mirya minota blocage bashaka gushiraho turayivanye ubu ragiye ntuze ibijya bya minota na majorité urumva aho kica kiba ikibazo ubu rero urumva ni ibintu bigiye kwifabaniza kuba muri ethique mugabo uwo niveau legal ibintu byari byagiye bihinduka urumva uwo vuze mu turi ngaha muri minute de blocage mukuzi n'amacenga amateka inama nkenguza amateka y'urazi ko bose bari mu mugambi umwe hanyuma bigaca bituma uno munsi umuntu yanarize n'amacenga amateka ingene ikora nta kintu kiri donc gihindutse kuba minute de blocage bari bahera ubu rero gusaba dende bati ubu tuzogenda muri amacenga amateka twenyene tuvuge mugabo au niveau de la capacité de blocage tuibaze nk'imyaka 5 nta kintu ikintu tumaze imyaka 5 turi kuri guma rirengana kandi murazi ko burya byagiye gutangura byatanguye muri 2010 sinzi ko mubyibuka muri 2010 igihe bamwe bikuye bavuye mu amatora agacaba umugabo waciye ubandana 2015 mu ntambara amatora hari crise amatora araba umugabo mucura abandanya amatora 2020 ibyiza shingiro rero nibaza ko sibona ko ibintu muri ibyo bijyanye no bokaje ko hari ahubwo tusema no kumenya ati iyo migambwe muri no context igiye kubyifata mu gute muri no context imeze uko igiye kubyifata mu gute cyo nkunda kugaruka ko nuko muri bya demokarasi hademe bya desedo bonegeje bugatuti imigambwe burya naho woba muna amashinga mateko ko n'ubundi utahurgira ikibuza ahubwo yuko umuharanira ukereka ukavuga ishirijwe hejuru naho nta yindi solution iheza mwiboko n'ubundi ko byari bimeze abandi bakagira abadekazo bekana ati ibintu byohinduka gutya abantu n'abarundi n'abaja muri demokarasi bagatinda bakaza baragira evolution y'ivyo vya mentalite nico nasanze gusigura sino iyo nje nabisigura uko ndabibona muganga cavuga ati ntiyabisiguye ko ivyo bintu vyera biba ari ibintu uko bimeze mugabo uko bimeze rero bizoba kutubwira abanyepolitike n'abananye bakora muri no context uri politike bashinze umugambwe bagakwiye amajwi canke ntuje mu matora ntuhagarikiraho Faustin Ndikumana mu kanya Pacifique Nazo yariko arasigura ati nivyo muguma muvuga abanyepolitike ariko iyo tuvuze demokarasi harimwo amashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike harimwo amaradiyo harimwo imigambwe niko mweho ntimwibaza yuko nimba avuze ati nimba ata wundi muyoboka nde ku buryo muza kuvuga ibitagenda neza ntimwibaza namwe ko n'uburenganzira mwahora mufise bwo kugirisha amanama canke gushikiriza iciyumviro ku vyo mutabona bigenda neza ko namwe bazoheza bakababuza jewe nibaza yuko uko jewe meze sindabanguza umuntu canke ntuzombuza igihugu c'Uburundi ibi nkora no gukunda igihugu c'Uburundi caranyigije ikintu ubumenyi mu by'ubutunzi nafashe ko nzogiterera kurya ko nzoshikiriza ibintu ngatanga ivyiyumviro ivyo urumva ndabisubiremo nejo nzobitanga ivyo vyiyumviro yego biraza kugira igaruka mugabo sishobora kubihagarika ibyo kuma ndabivuze n'abantu bashobora kubihagarika jewe igihugu cane ko ndagiterera uca kwerekana ati nubwo muri ko buraca muri iyi inzira ni nk'abanditsi ba kera canke bande bose banye bandika badahindura bajya muri 18e siècle 19e muri 18e siècle ibihugu bigiye guhinduka
barya abantu ba kera tuvuga ngo ba Voltaire ba Montesquieu bagenda bakiyandikira gusa bakavuga baba bandika biyandikira ata butegetsi bafite ata pouvoir abami bagategeka bakagira gute mbuga ku mawandi ugira gute usubira ugira gute bose bakagira mugabo bende ivyo vyiyumviro bigatinda bikaganya societe nico gituma rero jewe ushaka sindiko ndahagarika ejo ivyiyumviro nzobitanguku ejo nyimba ikiba kibe je nzobitanguku nta mutekano ndiko ndaja guhungabana nta nikije option yanje ni ideologike kwigisha abantu kwereka ubutegetsi inzira sizo nziza nizi handi vyagenze ukufata akarorero kuku ivyo sura bihagarika simuruta ndabihagarika nuko jewe ubwo bitanejeje canke vyamunejereje ibisimbiza ngo ndavyiteho cane je ndabico nge nafashe igihugu kandi kumaze imisi ndabikora Ego. Pacifique Ntahazwe ngira mwakurikiranye Faustin Ndikumana aravuga ati niko cyaba igihagararo cya Evariste Ndayishimiye avuga nk'umukuru w'igihugu cyangwa nk'umunyepolitike ati bishobora kuba ukwifuza ariko ntikube n'ukuri si kuvuga yuko ivyo avuze aba ari byo ariko Evariste Ndayishimiye afise inzego zikoreshwa zimuyoboka uno munsi habaye amatora no matora atezwa kuba mu mico itatu mbega ko tubonye uko sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro aho yashize tukumva imvuga y'abanyepolitike ejo abanyagihugu bazosura gutora ya migambwe izosura ivuga ngo twemeye ivya mbere turagiye mu yandi matora bizogenda gute ikibazo nico Faustin Ndikumana ariko arabaza ati ahubwo ibibazo ntibiri ngaho ahubwo abo begwa n'ivyo biriko biravugwa bo bagiye kwitwara gute akabazo yabajije Faustin hari igihe n'abanyapolitike tubarenganya hariho ubwoko bw'ibibazo bigira ahantu bitakiba byitwa ngo ni iby'umugwi umwe gusa kanaka ihiganwa ry'amatora buriya niko hariho abo bahiganwa umuntu yovuga ko babifisemwo inyungu ya mbere kubera ko baja kuronka ibibanza bafise ivyumviro baba bagwanira bashaka guteza imbere bikabagira naho bibashikana bagafata bwa butegetsi baba bifuza gushikira bagafata ingingo mu gihugu birumvikana ko abo umuntu ashobora kugira ati hariho uruhara rwabo rwa mbere kubera ko inyungu iz'ubwa mbere umenga ni yabo ariko urugamba rwa demokarasi buriya muri rusange rwerekeye twese ntabwo ari urugamba wo kuvuga ngo abakuru b'imigambwe burya n'urugamba rwacu twese iyo abanyamigambwe badashobora guhiganwa bose ni twe nk'abanyagihugu duhomba iyo badashobora guhiganwa niho hava amategeko adukinyiza niho baba twatse uguhitamwo kwacu niho havamwo amabi yandi yose bihera kuri abo banyamigambwe ejo bizoca bija ku munyagihugu wese bimanuka ari ukunyuruza abantu ari ukubapfunga ari kwakwica ubutunzi bw'igihugu atawuvuga vyose impera n'imperuka bigaruka ku munyagihugu hari n'abantu b'abahinga bakunze kuvuga ati ibihugu byose burya bironka abatware bajanye n'aho abanyagihugu babo baba bageze Faustin Ndikumana arakunze kwigisha kuri changement de mentalité abategetsi barafise ingene bajana n'aho igihugu kiba kigeze uko rero dutera tugira abanyagihugu bashobora kwemera ibitemegwa ibidashoboka niko umunyapolitike yoroherwa mu gukora ibisumbirije ivyo yahora akora sinzi ko mwumvise ijambo ryaraye rivuzwe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu niwe Angela Ndayishimiye yagize ati jewe ndamaze kumva abantu benshi bamvuga kenshi ati burya iyo bamvuze bampa inguvu zo gukora ibisumba ivyo nabandi ko ndagira nimba mumuvuze ko yambara izizimvye ejo azoca agwiza gatatu izo azokwambara nimba bavuze ngo yambaye mu minsi ibiri muri yaridi n'igice ati urumva azoca nambara zine rero niko bimeze iyo igihugu abanyagihugu bo nyene badakanuye ngo umutegetsi yumve ko hariho ibintu abanyagihugu biwe batagishobora kwemera
atera yari mu bibi yongereza ibibi, ubwishime buramufata rwose, ingwara y'ubutegetsi iramufata ku buryo abanda yongereza vya bibi nyene mwariko murana. Rero ku bwanje ntabwo ari ikibazo c'abanyamigambwe gusa, kuko ata mategeko atanzira n'imwe y'ihiganwa iriho, n'abanyamigambwe ntibazoja guhiganwa, naho bohiganwa bazogenda ububazi ibikurikira. uja guhiganwa n'umuntu akubwira ngo Imana yaransezeraniye ko abarundi bose bari inyuma yanje.